munsi w'isabato wari mukuru, abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babambugwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni iy'ukuri, kandi arazi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwizere. Amajambo y'Imana bamwe ngira bayumvise bibaza ati tugira dushingire. Oya, hari ico nirondereramwo. Tumaze iminsi turiko twiga kuri iri jambo ry'umuntu ngo tumenye iherezo ry'umuntu, na cane cane dufise ikibazo twibaza ngo ko umuntu apfa vuba. Imana ikaba yavuze ngo tureme umuntu aganze vyose. None vyagenze gute ngo ikiganza gipfe imbere y'ikiganzwa? Twari dushavuye cane, twumva biduteye ishavu. Umaze kubona umuntu apfa vuba kuruta ibindi vyaremwe vyose, ishavu riratwica. Ariko mu nyuma tuza gusanga Imana ntiyaremye umuntu apfa, yaremye umuntu yategerezwa kubaho ibihe bidashira nkayo. Dusanga icakwegeye umwana w'umuntu gupfa cabaye icaha. Ariko rero dusanga umwana w'umuntu naho yabaye uwupfa kubw'icaha, Imana ntiyamuhevye ngo agume ari umuntu aguma apfa bice biherera iyo. Nico catumye Kristo ngo arahaguruka imbere y'Imana ariyemeza kugira ngo amanuke uwo muntu acungurwa arogoga urupfu, abone kuzobaho ibihe bidashira. Kristo rero nk'uwudapfa yari mw'ijuru, ngo ahebuka udapfa kwiwe akugabira umuntu apfa, aca arapfa kugira ngo uzomwizera azobeho ibihe bidashira. Kuba rero twaramwizeye ntitugipfa, twe ntiturabapfa, twe turabadapfa. Bamwe ndababonye ishavu rirabafasha, atari kuvuze nabi, twama turiko turapfa, twe iwacu warahonye. Nta kundi pole, niba bapfuye batizeye nyene barahonye. Bibiliya ivuga ngo abapfuye batihanye barayogeye. Ariko niba ufise umuntu yapfuye yihanye, ntabwo yapfuye yarasinziriye, ahubwo wewe yaramaze gutangura kubaho ibihe bidashira. Natwe turiko turagenda tuzobasangayo. Naho umuririmbyi yavuze ngo turashika kuri ico kiyaga tubonye imipfunda tukumva tugize ubwoba, ariko nimuhumure uwuzotujabutsa arahari. Uno munsi tugira rero turabe ijambo rivuga ngo mu rupfu rw'umubiri havamwo ubugingo. Mu rupfu rw'umubiri niho hava ubugingo. Tumaze gusoma rero aya majambo ya Adamu, kuko Adamu niwe nkomoko y'umuntu, kandi niwe yanabaye n'inkomoko y'ugupfa vuba k'umuntu. Amaze gukora icaha co kutubahiriza amategeko y'Imana, aca kwegera abantu bose gupfa, nk'uko twabisomye ku munsi wa kane, ngo nk'uko umuntu umwe, icaha c'umuntu umwe cakwegeye abantu bose gupfa,
niko ubuntu bw'umuntu umwe bwatumye abantu bose bahabwa ubugingo. Uwo nawe ngo ni Kristo Yesu. Imana imaze kurema Adamu iramushiraho, arabaho ibihe bitari bike, ariko Imana ngo iza kubona Adamu adakwiye kuguma wenyene, kuko hariho ibintu bibiri umuntu ntashobora kubaho, ntakwiye kubaho hatariho ubugingo, kandi ubugingo ntibukwiye kubaho hatariho umubiri. Muranyumva? Nibyo bita complementarite. Umubiri ntubaho hatagira ubugingo, kandi ubugingo ntibubaho hatariho umubiri. Imana irema ufise umubiri, kuko Adamu risobanurwa ngo umuntu. Imana ibona umuntu ntashobora kubandanya hatariho ufise ubugingo. Imana yiyumvira rero ubwo bugingo aho buva, uwafise ubugingo aho apfa, yategerezwa kuva mu mubiri. Dukurikirane. Ndakunda amiga yo kuwa gatandatu cane, na amiga y'abakristo. Abandi bantu ni gake bagirirwa ubuntu bakinjira kuwa gatandatu, ariko kuwa gatandatu na amiga y'umugeni wa Kristo. Nico gituma muzumva kuwa gatandatu data avugana n'ishengero ibintu bikomeye cane, ibintu bikomeye cane. Kuwa Mungu duca twigisha bose, kuko tuba tuzi ko harimwo n'abashasha ari ubwa mbere bumvise ivyo bintu. Hari amajambo agumye tutavuga, ariko kwa gatandatu niho Kristo avugana n'umugeni wiwe. Ubugingo rero bwategerezwa kuva mu mubiri. Ivyo Imana ntiyapfuye kubigira, hariho porogaramu y'Imana ifise ko umwana w'umuntu azorinda kugira ingorane, kandi umwana w'umuntu azorinda gucungurwa. Mumbabarire turiyumvira. Hari igihe tutaronka inyishu, turarindira igihe cavyo tuzozironka. Nagize kwiyumvira, mbega Imana yari izi ko Adamu azocumura? Imana Adamu ataracumura ikimurema yari izi ko Adamu azocumura? Ntitubizi, ariko ntaco, reka tubirindire, inyishu zose tuzozironka. Ariko kimwe coco niyumvira, Uhoraho azi ivyabaye, azi n'ibizoba. Ico tuzoba data arakizi. Sava, reka tube turafata ko tubandanye. Aho muri iryo jambo mvuze hariho ikintu bidufashije. Nshagaruka nk'uwarazi ko azocumura, yamuteguriye imbabazi akimurema. Turagenda. Kenshi usanga hari ibigumye bisaba ko menga umuntu yobanza gukubita neza agahondagura. Twavuze ngo nta bugingo bubaho butari kumwe n'umubiri. Umubiri urinda kubana n'ubugingo. Umubiri wonyene utagira ubugingo ntubaho, n'ubugingo bwonyene butagira umubiri ntibubaho. Adamu ntiyari akwiye kubaho wenyene atagira ufise ubugingo, kuko Eva risobanurwa ngo ufise ubugingo. Nico nabwiye abakenyezi, muze mwame mushima Imana, muri abantu mukomeye cyane imbere y'Imana.
gusa umuntu ashobora kuba mu bintu akaba n'ikintu ntabimenye. Burya umukenyezi ni ikindi kiremwa kidasa n'umugabo, kuko umukenyezi bisobanurwa koko ngo ufise ubugingo, kuko niwe atanga ubugingo. Nico gituma mungapewe sifa kubaho k'umukenyezi abayeho mu gukingirwa. Imana ntikingira umugabo, Imana ikingira umukenyezi. Sava. Umugore ari hakingirwa. Nico gituma yabonye ko adashobora kuba wenyene yoba ari muri insekirite, itegerezwa kumuha uwo babana mukingira. Harya umugabo afise devoir yo gukingira umugore. Nama nigisha abana banje mu miga y'ugwaruka, nimutegerezwa gukura mukuranye ukurinda. Kirazira ko hagira igikoma mu rugo ngo urungike mushikawe. Tegerezwa gusohoka uri umuhungu, kuko umugabo c'est le dépenseur de la société. Oui. Nico gituma niyo muriko mugenda kw'ibarabara, kirazira ko umukenyezi aja mw'ibarabara ari kumwe n'umugabo, kirazira. Muzohore mubindabira uko mujana n'abagabo kw'ibarabara. Umugore ategerezwa guherera iyo, umugabo akaba ari waja ku ruhande rw'ibarabara ngo nihagira imodoka ihitana umugabo, ariko umugore asigara. Ariko abandi vyananiye, umugore amusira inyuma akiruka umenga muteye ishavu. Oya, hajya gutambukana bifise amategeko. Mujabutse ibarabara, niba mwariko mugenda uku uraha, nimwajabuka uragaruka ukajaha akaji. Birafise ico bisigura ngo kuko ubwo bugingo butegerezwa kuzigamwa. Hopfuma hagenda umuntu ubugingo bugasigara. Oui. Nico gituma hajya hari ibintu byinshi mugenda mubona uko tubayeho utamenya ibyo ari byo. Hajya umugore niwe ashoboye kuziga mu rugo, mugabo ntavyo ashoboye. Niwe yahawe iryo banga, kuko ari we atanga ubugingo, niwe yahawe n'ububasha bwo kuziga mu bugingo agenda aratanga. Ariko twebwe twahawe ibindi, umugabane wacu nakuya, kugira ngo uhereze uwuziga mu bugingo azigame ubwo bugingo. Ko hari n'igihe ubizana bikarinda biherura umugabo atavyuriyeko, ukongera gusubira mu cuyi. Oui, sava. Reka tugende twumve ico data agomba kutubwira muri ibi. Imana ibona ko Adamu ntavyo azoshobora, imuremera ufise ubugingo. Ikimuronka gute? Kugira ngo ufise ubugingo aboneke, ava mu rupfu rw'umubiri. Nico gituma umugore ava mu rupfu rw'umugabo. Mvuze ngo umugore ava mu rupfu rw'umugabo. Uri umuhungu kugira ngo uzoronke umugore umenye ko uzoba nk'upfuye, wemera gutabagurika no gusanzara. Ubwo bugingo buzova mu rupfu rwawe. Iracadukurikirana. Adamu ngo Imana iramusinziriza iramwica, arapfa. Gusinzira ubutikoma no gupfa. Imaze kumwica ngo ica ikuramwo urubavu hafi cane
ry'umutima. Nico gituma hari ibanga nza kubabwira, umugore ntiyategerezwa kuva mu igufa ryo mu mutwe, ntiyava mu ry'ukuboko, ntiyava no mu ry'ukuguru, kuko hariho porogaramu y'Imana muri Adamu iriko irabandanya. Yategerezwa kuva mu rubavu, kandi si urubavu rwo ari rwo rwose. Ubu ntitwobaza ngo mbega byagenze gute, ibyo ngira ndababwire n'urubavu kanaka yategerezwa kuvabwo, kuko umugore ntiyavuye mu mbavu zose, kuko uruhande rumwe rw'umubiri imbavu zirakwiye, habura rumwe mu ruhande rumwe. Kandi nta mugabo w'ikimpindu bamwe urubavu rubura mu buryo nawe ngo rubure mu bubavu, bose ruva hamwe. Sava aho hari abatanguye kuziharura, nta kibazo ugomba uharure, turiko turiga, sivyo? Muri uko gusinzirizwa kwa Adamu hagaca havamwo uwufise ubugingo. Harimwo porogaramu ndende izoshika ku gusinzira kwa Kristo ari mu rubavu, ari ku musaraba. Hagaca haratobogwa mu rubavu rujya nyene rumwe rwakugwa mu rubavu rwa Eva, niko Kristo yacishijwe mu irya cumu. Uko rero Adamu igufa ritari kuva mu maboko canke mu maguru, niko Yesu ntiyategerezwa kubanza gucumitwa ku kuguru, oya, kuko uwufise ubugingo yari yavuye mu rubavu. Vyasobanurwa ngo iki canke bivuga iki? Twavuze ngo umuntu yizera Kristo ntaba akiri umuntu gusa, abasigaye ari ubugingo. Nukuvuga iki rero? Amaze gucumitwa ajya amaraso akavayo, niho yaratanze ubugingo. Hajya ubugingo ntibwari muri zijya nkoni, ntibwari mu gufatwa, oya, ubugingo bwari muri ajya amaraso. Hajya bataratobora, hamwe Adamu yakura umugore, ishengero ntiryari bwaboneke. Ariko bamaze gutobora mu rubavu hahandi nyene hafi igufa ryavamwo Eva, nukuvuga bivuga ngo uwizeye ayo maraso haremwa uwundi muntu muri yo afise ubugingo. Nk'uko mu rubavu rwa Adamu rwaremwemwo uwufise ubugingo, niko mu maraso yavuye aho nyene haremwamwo uwufise ubugingo. Nico gituma utizera Kristo nta bugingo buri muri we, kuko turemegwa muri ayo maraso. Haleluya! Abaririmbyi babiririmbye ndaryoherwa, bariko baravuga ngo nta kindi twirata atari ayo maraso ya Yesu. Nta bindi vyirato, nta bindi vyatugiza ubugingo, n'ayo maraso. Namambwira abahungu banje akicara kuva ku wa mbere kwirigara agashitsa ku wa gatandatu ariho yicaye, kandi azogera igihe arondera ufise ubugingo, kuko uko vyabaye nuko ari yicaye aho kwirigara nyene aba mu gukura. Ashobora kuyicara afise imyaka 5, kidoga kazoza asanga yikoze ku bwanwa bwacu. Ubwanwa rero bumeneye kwirigara. Niba abahungu atamenya n'agaciro k'ubwanwa, tumusanga yadukasuku. Ubwanwa si amashugwe, oya, ni ikindi kimenyetso. Sanga badukase utuntu utuziki. Ubwanwa si amashugwe. Busigura ikindi kintu, busigura ubushinga ntaho, ubugabo. Mugo basanga badukase kuko ntibaza agaciro kabo. Kazosanga umuntu yakashe utwanwa kurya, ndabaha ikintu muzoganire, uzosanga mu mutwe atavyiyumviro bikomeye afise.
nije ndabibabwiye zora muntu akasutwamo muce muganira uzumva mu mutwe hari inkomeza adafise sava muzohore mugira ibintu no ukuze kura ugira icubahiro c'ukuze sivyo bakenyezi uzoraba umukenyezi yambara mini uzomuhamagare muganire uzosanga agifise ivyiyumviro nk'ivy'inkumi nije ndabibabwiye mwe murazobipima kuko ntaragera ahantu hakomeye ngo yumve ko ari umupfasoni w'urugo aracumva ari inkumi yoreshwa s'il vous plaît. Muri psychologie bivuga ngo umuntu ameze uko ateba kuba umuntu w'ikimazi. Kabona umwana wawe ameze uko kubita ntaco azokuviramo kabisa, azoguma akina n'abana b'imyaka 12 gusa kandi nawe afise 20 kuko aca ateba kuba uw'ikimazi. Uzomubwire ati zana nk'umwere ubwanwa mwana nkwere kuko umushinga ntahamwe ubwanwa. Sava. Kristo rero abo yakuye muri ayo maraso yiwe nibo bafise ubugingo. Abo amaze kubakura muri ayo maraso kugira ngo yerekane abamaze kuba ubugingo, hari ikintu aca bashirako. Mpora mbona ngaha bubukwe hari ikintu tutibagira mu nshingira. Bora ndacitegereza ngahora nti ndabe pasiteri ko ahava cibagiye twoca tumwibutsa. Biheze vyose bahejeje bakandika aca mubwira ngo sawa zana ikintu shireko. Impeta si ikintu gisanzwe, nico gituma muri Pentekote twanse zibiri ntizigira ico zisigura. Yambikirwa imbere y'Imana niyo ifise isigura. Twabakizwa muzodutunge turanka gukora ibintu bitagira isigura. Irya ya dote nta sigura igira. Oya, ifise isiguro ni ya mariage. Duha uwo muntu atanze yapfuye kubw'uwo ngo shirako ikimenyetso kuronsa ufise ubugingo. Akaryoherwa agaca arashirako akatwereka. Niko Kristo amaze kwizigira umukristo ko yaronse ubugingo aca amushirako mpwemu yera agaca aramumenyesha imbere ya data ngo afise ubugingo. Nama mbabazwa n'umukristo aba mw'ishengero ntarondere mpwemu yera. Ngira ngo nukutamenya mpwemu yera ico arico. Erega ivyo mvuze ntabwo ari imigani. Soma Abikorinto ba kabiri cete ca kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, mwumva ivyo ari vyo. Ico mvuze ico arico gice ca kabiri uca mbere ku murongo wa 22 handitse ngo kandi niyo yadushize ku ikimenyetso itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu. Uwemewe nk'ubugingo aronka mpwemu, harya utararonka mpwemu yera. Yesu ntaragushingira intahe kuri ubugingo, ntarakuvuga imbere y'Imana. Nama niyumvira kubera ko abakristo batishira ku mwikomo batararonka mpwemu. Iyo utarabatirizwa muri mpwemu yera uze wishira ku mwikomo, widodombe mu mutima uvuge ngo ariko Mana jewe nzoronka ikinyemeza ko ndi ubugingo ryari. Ariko abandi niyo babonye ufise mpwemu yera baca bamugaya bakamutwenga. Hari umukristo agitwenga ufise mpwemu yera, we gaye uri kutwenga ubugingo. Ni koko mutwengura umuntu ntaco ufise, ntavyutse. Wokabaye
ubaye uri ubugingo wokwishize ku mwikomo ngo mana kubera ko abandi bahezagirwa je ntararonka umugisha. Ndabateye ishavu abamushaka, uvuge ngo mana jewe nanje nzoshirwako ikimenyetso ryari. Abandi nabo babona bazi imbere ko uwuvugishwa n'Imana cyangwa ufise mpwemu yera ari umusazi. Hari naho nabonye hagize uwihenda ngo ahezagirwe, hari abaprotokole ariko nukuri batazi ibyo bagira, baca bamufata bagaterurira hanze. Ni koko hari abarose ubugingo bakabwangaza bakamera nk'ababuyanze mu isoko, niko hari abaronka mpwemu ntibamenye kumutunga. Ndabinjize mu cigwa muzorondera abapasiteri mubabazi noronka mpwemu gute, ko ndamufise ndamutunge gute? Ego kweli birakenerwa kumenya uko umutunga kugira ngo akumare kw'igihe kinini, kuko umutunze nabi Yesu amugukura. Arabona ngo uwo n'umwana ayo mabanga ntayashobora. Ni nk'uko arakamara kuba umuntu yararose mpwemu yera akagwa kugeza aho ataramugwa, kugira ngo uzogere kuronka iyindi ngabire. Sinovuga ngo ntibishoboka, ariko uzoshira ku mwete. Kandi naho uzoshira ku mwete, imwe wananiranywa ntuzongera kuyironka. Nico gituma data dufashe mvuga amabanga. Nico gituma umuntu akananirwa yari umuririmbyi. Nagira mvuge niyagaruka mumenye ko ingabire y'uburirimbyi yari afise atayagifise, azobagora. Nije ndabibabwiye, umuntu niba yari umukozi w'Imana akagwa ntakwiye kubigarukako, kuko nta ngabire yavyo agifise. Azoronka izindi kubw'ubuntu bw'Imana, niko handitse. Kubw'ubuntu bw'Imana ashobora kuronka iyindi, mugihe yananiranywe ntayazoronka. Nico gituma nababwiye ko gatandatu n'amabanga tuvugana n'ishengera amabanga. Nguzo kwizigame, uzigame umuhamagaro wawe, uzigame ico wavuganye na data mbere, kuko ugatakaza ico co ntikizogaruka. Nimuzobe nk'ababandi bavuga ngo reka ngende gwejo ngo inyuma y'amezi 3 ntibazonyakira. Ijuru ni igiwawe canke ni rya so canke mwene wawe? Ubugingo ni ubutanga, ni papa wawe abutanga canke mwene wawe? Mbega uzi gute ko nyene bwo azosubira akakugirira uwo? Twizigame ntituve mu buntu bw'Imana. Hari ijambo riri muri Bibiliya rintera ubwoba cane, ngira nuko utarisobanukirwa, rivuga ngo kuko abasangiye nawe hanyuma bakabivamwo bitaba bigishobora kubahindura, ngo kuko bibambiye umwami wabo ahibonekeza. Je rirya jambo ngira utarisobanukirwa, rirya rirateye ubwoba bene data. Rivuniyemwo ivyo ngo kuko ingabire yananiramwe bitaba bigikunda ko yongera kuyihabwa, kuko yabambiye umwami wacu ahibonekeza. Ngo bivuge ngo Imana si igikinisho, ayo maraso si igikinisho, nayo ububasha ariko si igikinisho. Uze wizigame. Abantu rero bamaze kuba ubugingo bakava mu maraso ya Kristo, nezeregwe cane, murafise ubugingo. Uzunezererwe wibutse ko na cane cane ukamenya ko waronse mpwemu yera, uri mwibarabara uzunezererwe cane.
nibo babandi nababwira ngo niyagira ngo akwice uzomubwire ati urambona unyica ndihe unkura he erega je sihondi kuko koko abari muri ayo maraso ya Kristo siho bari ntibakiri mw'isi vyo kuba bakigendagenda mu bandi tuzobivugana data niyampakari navyo hari ico yabimbwiyeko napfanye naye nauko wapfanye na Kristo upfa kucaha uriho muri ufise ubugingo. Umuntu rero kugira ngo aronke ubugingo abanza gupfa ku mubiri w'icaha. Umubiri w'icaha ugapfa, utarapfa ntihabamwo ubugingo. Umubiri w'ubusambanyi utapfuye, umubiri w'urwango utapfuye, umubiri w'amanyama utapfuye, umubiri w'akabore utapfuye, naho uzosenga ntuzoronka mpwemu yera. Kugira ngo ubatirizwe muri mpwemu yera nuko Imana ibona ko wapfuye ku caha kabisa. Kuko mu rupfu rw'umubiri niho hapfa ubugingo. Umubiri utarapfa ubugingo ntibuduga. Ni bibiri. Sava. Kuko ubugingo ntibubaho hatari umubiri, kandi n'umubiri ntubaho hatari ubugingo. Mwumvise iyo tuje rero hahandi twatangurira. Pawulo avuga ngo turacafise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, kuko mpwemu w'Imana atangirwa mu mubiri, kandi umubiri utagira mpwemu nturiho. Umubiri utagira ubugingo ntaco umaze. Ubugingo butagira umubiri. Nico gituma mpwemu yera zigamiwe mu mibiri y'abizera. Ntibizogutangaza ubona umuntu yambaye umubiri agererezwa ahandi hantu. Ubwo bugingo buba mu mubiri. Nico gituma bene abo umubiri wabo wamaze kuba mu bugingo, Satani abuhiga cane ngo yongere amutere ibyaha amunyaga ubugingo. Nico gituma ubona twama turiko umwanya wose Satani ariko aducuranguza kugira ngo umubiri. Nico gituma Yesu nashimye kubuno munsi mbabirazi aha bene aho mwicaye mu maraso ya Kristo. Kuko ejo twararashwe uravyibuka, jipe moyo wicaye muri ayo maraso upfa kubururuka gusa vyaheze. Niho kunesha kwa kunesha k'Umwana w'Imana ntikuri mu bindi, kuri muri ayo maraso ya Kristo. Satani ngo aheruka yaduteye, ariko mu kanya gasaga turera. Aha rero iyo waje gusenga gutyo wanejwe, ndagukeje kuba ucinjira mu rusengero ubunesheje, kuko hajya imbere y'umuryango kuva harya niho amaraso atangurira. Aha hose huzuye ayo maraso, ucicara wicaye muri yo. Kandi abadayimoni ngo baca bavuga ngo yo ko yicayemo reka tumurindire ko asohokana icaha. Hajya barindiriye hajya ku muryango ntibayinjiramwo. Tugomba dusenga Imana. Erega ubu nta byinshi turavuvura gusa tukigira, kuko turiko tugenda twinjira ijuru. Numva ishengero hari ahantu rigeze ririko riragenda ngo ryinjire. Oh haleluya. Umunsi umwe data yanyeretse ikintu ngo anyereka impwemu zandagaye ahantu nko mu bugaragwa, arambwira ngo haguruka
zihaguruke. Harabari bararonse mpwema aherutse kuzima, ururukira muri ayo maraso gusa aragukangura wongera ube muzima. Tugomba dusenga Imana. Nindavuga ngo ndasubiye kuyururukiramo data, haleluya, uce wongera wururukiremwo. Bene ibi ntituraba abantu, oya hageze ubu mwanya ni jewe n'Imana yanje nta kindi, ivyo abandi birabasha. Ururuka muri ayo maraso ya Kristo yo, kuko gupfukama nako nuguha icubahiro Imana. Bamwe bavuga ngo sawa, ngo ntaco, ngo Mana mbabarira, akaguma yiyicaniye. Kura amanyama, nuce bugufi nawe. None gupfukama bigutwara iki? Wohwana n'umupolisi amwibarabara niyo gupfukama ikukiri gupfukamye. Nababwiye uru rusengero rwuzuye ayo maraso, ururukira aho nyene wicaye, ariko uhindura uko wari umeze, upfukame. Arakwiriye gupfukamirwa utanga ubugingo. Umubwire ngo mbabarira ndi umunyabyaha, mbabarira Mana ndi umunyabyaha. Kandi jeho nigishijwe n'ikindi, sinigera niyemera ko noba ntagira icaha. Nivyo bita kwezwa. Hari abapfukama barondera kwezwa, atanica umutima umuciriye urubanza, mugakavuga ngo iyi ndwi yose ndi mw'isi, ubwo byabaye amahoro, agaca apfukama ngo Mana icunziko nyeza. Bene abo bagumana na Kristo, kuko kumanutse ukabivuga data arakweza nyene, bijya utamenye urabiharirwa n'ukuri. Ko wemeye gusa ko ivyo ari byo byose uri umunyabyaha, nabijya utamenye data arabikubabariye. Yo, nta kinezereye nko gupfukama ukabwirwa ngo urahariwe. Bene data, nta kintu kinezera umukristo nko kumva iryo jambo ngo urahariwe, nta na kimwe n'ukuri. Nzi ngo uronka iyindi migisha mu Mana, nta mugisha ungana no kubwirwa ngo urahariwe, nta n'umwe kabisa. Ndaribatuye ko murahariwe. Tugomba duhamagara umukozi w'Imana basengere. Uko tubasengera turadugana mwese tukabaha Kristo, ngo ngaba bari batakaje ubugingo ngera ububahe. Jesaba Pasiteri Romwari dashike hano aduzijwe imbere ya Kristo. Mana Data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye uno muhingamo mwiza ko amatwi yacu yongeye gusubira kumva imvugo y'Imana. Uyu nyene twumvise ko yiswe umuntu ariwe Adamu, ngo ku kayaga ko ku mugoroba yamba yumva ijwi ry'Imana ije mu itongo rya Edeni, izanywe no kuvugana nawe, kumva Imana. Amen. N'iyi saha Mana irumvikanye, si amatwi y'umubiri gusa yumvise, ariko n'imitima rumvise Imana. Igihe Mariya na Elizabeti ngo baramukanya, hari vyikinye. Ico gihe harumvikana ikiri n'ubugingo munda. Amen. Zabo bugingo, matwi y'imhemu akumva ijwi ry'Imana. Mw'itongo rya Edeni uravuga ngo tureme muntu mu ishusho yacu, ase natwe.
ivu rirabumbwabumbwa, uhumekera muri iryo bumba ngo acaba wumvise ubugingo. iyi saha tanga ubugingo, tanga ubugingo biciye mu maraso ya Kristo Yesu. Gorogota niho yasesekeye, kandi uyo n'umugende n'ubu tarakama. Umvise rero ko baciye bugufi imbere yawe Mana, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibyabatsinze, ibyabanesheje, ibyabonetse imbere yawe byose by'ibyaha bihanagurwe. Umvise wese ko atsinzwe mu mutima, Yesu we, ayo maraso ni Yesu. Haleluya! Ayo maraso ni Yesu. Ubugingo bwose buhindiye agashitsi imbere y'iyera. Bwezwe batahukana ubugingo bahawe n'itanga ubugingo. Haleluya! N'itanga ubugingo, wongera usubire utanga ubugingo muri ubu bugingo nyene ushira, bwongere buhabwe ubugingo budashira. Turagushimiye, urakoze kuhariye, urakoze kuzuye, urakoze kongera kugira abantu bazima. Tubisabye tubyizeye mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Gomba dusenga Imana. Abantu bifuza mpwemu yera, abandi bari baramuronse bagahura n'igihe kibi akazima, haguruke. Haguruka data, yongera kwambike. Haguruka wongera uneshe. Hagararira ku maguru yawe abiri uvuge ngo raba ndagenda gusa. Ndakwinginze nyambika ma, nyambika. Usaba mpwemu yera bavuze ngo raba ndagenda gusa, ndakwinginze nyambika. Wumva ubabajwe no kuba ataco ufise, kandi nasenze Imana ngo hagira ababatirizwa muri mpwemu yera. Nabisavye data, nabimusavye ngo atange ubugingo no munsi. Haleluya! Reka Pastor ahaguruke asabira aba bantu ubugingo, mpwemu yera amanuke kuri bo. Kaze muvyeyi, kaze. Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Imana yaremye byose, Imana ifise ubugingo itanga. Imibiri yararemwe, ibintu biraremwa, ariko kandi Imana irashiraho ikintu cyo gutanga ubugingo mu muntu. Amaze kubumbabumbwa mu ivu, mu mukungugu wo hasi, Imana imuhumekeramo impwemu y'ubugingo, kandi ubwo bugingo bufise afise itunga rikomeye, kuko ijambo ryawe rivuga yuko ubwo bugingo, ubwo butunzi buri mu nzabya z'ibumba, kandi muri ubwo bugingo niho ugomba gukorera, niho ugomba kuremera, niho ugomba gukiriza, niho ugomba gutanga ubundi bugingo. Turagushimiye Mana, turagushimiye soko ry'ubugingo bwacu, turagushimiye ko muri Kristo ariho twaboneye ubugingo. Aba bantu bahagaze imbere y'Imana, mutanga bugingo,
haleluya. Mutanga bugingo ntabwo buzanwa n'amahera, ntabwo buzana n'ibyete by'imitsindo, ntabwo buzanwa n'ikindi kintu icyo ari cyo. Ni Imana yo tanga ubugingo nyakubahwa. Urabufise kandi ngo busagutse, urabufise busagutse. Uyu mukenyezi abukeneye, uyu muhungu abukeneye, uyu mugabo abukeneye, iyi nkumi bukeneye. Mu izina rya Yesu tanga ubugingo. Ewe bugingo, ewe bugingo, ewe bugingo, ekashike tamisabaka edatandreso. Abari mu rupfu zuka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyizigiro byariko birahera kuko ubugingo bwavuyemwo. Ewe bugingo, manukira aba bantu b'Imana, manukira abaririmbyi, manukira uyu mushitsi yaje yumvise iby'ubugingo. Ibyariko birapfa mu muntu nibizumve. Impemu y'ubugingo ihumeke, ihumekere imitima, ihumekere imibiri. Bya bindi by'urupfu rero, by'ibyaha by'uburyo bwose, by'intege nke, by'amajambo apfuye, by'ibyifuzo bipfuye, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Vamo aba bantu bagira ubugingo, aho kugenda bakonyera, aho kugenda bica imitima. Muririmbyi aterega nagenda nica umutima mpebuye ko baje ahatangirwa ubugingo. Abari bahebuye nibaronka ubugingo, abari bahebuye nibaronka ewe bugingo. Ngwino, 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 ngwino. N'imibiri yari mu ntege nke, ubugingo bw'Imana bwinjiremwo. Ahari imisonga, ewe bugingo tembera, genda genda muri iyi migongo, genda genda muri aya majosi, genda genda muri ibi bikaraza, genda genda hariya mu nda. Ubugingo bw'Imana hariya mu mutwe, renere tandu onodoshi dans les trottoirs et Seigneur qui s'affaiblisse. Mu izina rya Yesu Kristo atanga ubugingo. Ewe wa mitwe we kira, wa mitwe we wa mazosi, urakoze Mana mutanga bugingo, urakoze kutanga kandi buce bubaherekeza, bujyane nabo bumve bari mu bugingo, na hariya muhira, na hariya ku kazi, na hariya mu bikorwa, bumva ubugingo bw'Imana bududubiza muri bo. Mwemu yera, mwemu yera, yewe mwemu, mwemu, mwemu. Aba bagore bahagaze, aba bagabo bahagaze, aba basore mwemu, wa wundi wasezeranywe kuzosukwa ku bari n'umubiri bose. Mwemu ngabo murembye ati nyuzura, buzure, buzure, mwemu, 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 metamdogo rentadekest hebebe shoinore kigetamezo mertagrat mugambe terdashti hore kamemotas. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze, 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 urakoze. Turagushimiye kutanga ubugingo kandi ubufise kandi ubuduhaye kandi ukijije kandi uteye intege, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.